Muganga, uyu mukobwa wanje afise ikibazo. Yaraje ngaha kugira ukimukemurire. Kanyana, mubwire muganga. Muvuga wewe. Mubwire. Vuga mwaje guharira ngaha. Muganga. Nje umugabo wanje yarambabaje. Aguma aza kurongora abandi bagore. Ariko nanje nashaka mumunkorera ikintu cyo kumubabaza kugira ngo abura amahoro mu buzima bwiwe. Waje kwa rusenya nzo. Ushaka mugore? Shaka mumukora ibintu byo byose byo kumubabaza. Agware ni kurya tarashobora no kuva. Tumwice. Oya hatwara byanange twafitanye shaka kamwe gusa kwa kabura ukuntu kabaho akana kanje. Abamusasi. Oya agwara ariko agware cyane. Agwara meregwe nabi. Tuzogume tumubona mu nzu. Umwana mubona. Komanda bamuti. Oya mutira komanda bae. Muzobuha ujya mugenzi wiwe. Bagenda. Mugenzi wiwe. Azomemera imbere y'umuryango. Azowutambuka. Azogwara ingwara. Baje gupima kwa muganga bazibure. Kandi ntazopfa. Ntazopfa. Azogwara rembe. Ibintu byose azoca bikuraga, akwandikire, agusinyire n'umwana wawe. Ibyo nibyo twashaka. Nagafana kanje. Muzokazana bikunda. Tora mugende. Tora mugende. Nimugende. Muganga nta kindi kintu kizokuta. Muzogara kubirira zagendera bwe kwazogwara. Abasinire byose. Byose abasinire. Ariko ntazigera apfa. Ntazoja. Niyamara kubasinira. Azoshakira. Nimugende. Koshi. Umbabare kurana majambo ngoma ndakubwira. So maze kuzanga nka kabiri nkabona ingero nzimana. Bafite umutima mwiza cyane. Kandi burya sinshobora kubona uri kurita murozi ugwita yuko ari kiziba. Umbabare no majambo ngomba kukubwira. Kenshi iyo umuntu amaze gukunda ntagira amatwi yo kumva. Ibintu byose umuhanuye ntashobora kukumva. Eka gusa ndabikubwira hasigaye noza kwifatira ingingo. Wihoye iki kuza kurongorwa kwa Madudu? Nehari Madudu chimba natari umwana muntu bararumuntu mwiza. Madudu burya je turazinanye. Tumaranye imyaka myinshi cyane tuzinanye. Nagomba ndakubwira yuko izina ni ryo muntu yitwa Madudu. Madudu nimba utazi insobanuro yaryo nibika bikora cyane kandi kenshi bikoreshwa mu kurima no kwikorera. Umugore we wa mbere icyatumye ava muri runo rugo ni kubera ingesombi Madudu afise. Ko mbaraze gutanga keya, ko mbarata kintu na kimwe je mbega no mwagiriza. Ibyo ni by'akanya gatoya. Akanya gatoya. Madudu ameze nk'aba basore uramaze gufata ijojo. Urabona ijojo turayigura ku ibotike tukayihekenya. Mu gijojo ihezemo isukari umuntu acagira guti acayicira. Nawe ngani kubera ukiri mu isukari. Ngomba kuvuga ariko harara hamagaruruka. Yes. Urafise ubwenge.
nukuvuga Madudu isukari maze kuguheramo aca guta. Madudu n'umusambanyi. Ngoma ndakubwize yuko ukuri yuko Madudu na ntara nimwe adafise y'umwana. Madudu arasambana. Urabona haro n'ahantu yahora akora ubwa mbere ku kazi baramwirukanye kubera gusambana. Oya tureke brage ndibaza ko ata brage ariyo bari brage friend. Ujya kuntu ndamubona. Nakubwiye ati uracyasoza. Cyane wo bitira. Madudu n'umugenzi ushaka uzomubaza. Arafise n'udufoto tukiri bato cyane. Madudu n'umusambanyi. Madudu amaze kugutera inda ukavyara umwana cyaguheba. Madudu afise ingeso mbi. Nyandi nyene gusa ahimana gusa. Madudu n'umugere yariko yarawugwaye. Wewe ngerageje kukuraba uri umumama mwiza ufise itayi y'abakongolese. Mama kongolese. Sinobona uri kurita mu muriro. Narinzi ko nashitse vraiment narinzi ko narose umugabo mwiza tuzobana neza. Madudu ujya wamwita ni Madudu, ujya n'umusambanyi karuhariwe imboregwa. Waruzi yuko Madudu anywa n'urumogi? Yes cyane n'ibishasha rero. Araca kwiyorobeka. Urabaza umugore we wa mbere icyatumye bavana. Gusa umbabarire numubwira ijambo narimo ko ari je nabikubwiye kuko numugenzi kuko arazize ko izamabanga yiwe yo avanshwanira. Urarigunya uzogira amatohoza urabe muri telefone yiwe urabe. Hari abantu yandika ngo umugwayi wa mbere umugwayi wa kabiri. Urumva abo yandikisha ngo umugwayi n'abahabara biwiwe kandi byo ngiye bishobora kuba ari ibyo. Uzi ko kode yo muri telefone ntayitsi kandi umugore wiwe yo kwemerera yo cya kubundura peko uhereye umunsi ndamuhenda mpakanyereke kode icyo kintu byo kure kujya afise ubwenge bwinshi cyane. Azokubwira ngo ndagiye muri mission aho abaronsa agakobwa kaja muri hotel bakamarana nayo indwi zibiri. Ujya niwo mupomporanyi wa mbere. Madame urambikira ibanga cendagiye uvuga aho urakoze cyane unyibiye agasoke ko nta wundi mugenzi we byaraye bwabare kuva ndi pole sana mama kongoleze. Berbatsi ko ejo hari amafaranga nasize mbitse sanze habona muri 10,000 amafaranga waba waritije. Chimbiye asigisuma nta mafaranga matoro. Kuri gisuma wajije kutoba waritije amafaranga nayasize hajya ku kabati kajya ko mu cyumba nayasize. No yiza nakoze kingaho natakibuze. We nawe bwa wundi uragoye bwa wundi ndabona ibintu bambwiye ndabibona neza nzo habasanga ari ibyo. Tanguye kumbaza amahera. Bakubwiye. Kumbe bya bintu nibyo. Nibyo kabisa. Nyabaki. Ntabwo wembe ushobora kubisa ingeso mbi. Ugeze no kunyagiriza amahera. Nico ituma mbona utaha amajoro wewe ndavye neza nzo habasanga kubisa ingeso mbi kabisa. Babakuru. Nasa nkwege bandoga jewe. Je ndiko ndakwiga bukebwe bijya ndiko ndagutora. Ndiko ndakwiga ndiko ndakubona. None ivyo bintu madame wabikuye. Witahisha amajoro. Kumbe nico ituma na code yo muri telefone yawe wanariye kuyinyereka. None kode none simura nkurayo ukaraba ibintu. Wewe ndiko ndakuraba ahubwo sanga uri umuntu w'indaya ahubwo. Jewe. Bishika akabari cyo mwana apfuye n'ujya mugore. Ufise amanyanga benshi. Indaya jewe. Ndiko ndabibona. Ntango no kuyibisha 10,000. N'abagore mwabaye gute? Oya sabagore twabaye gute? Cenzo hava ndabireke nigumira ukunyene byose ndabireke. Wewe ndiko ndakwiga kandi ndiko ndakubona ubu. Wewe utegezwa ko ufise ingeso. Kandi ndiko ndakwiga bihagije.
none wewe unyiga gute jenze ndakubaza amahera nasize na amahera wahasize nene nda yatwaye ko jarije naga hari undi muntu yinjira kinyuma araza gutora amahera Jesse mvuze ibyuno munsi nayasize hejo wasize hejo rero urumva ubiba nijana ari ngaha ngomba kubinyagiriza je bona no nashatse kubaza amanyanga yiwawe ba waratoye nk'ibihumbi 10 ukagura nkaka mahera je natoye we wuzuye amanyanga gusa we jewe amanyanga nagenda bena ndabona ko tutazaba dushoboka aho none wewe ufise amanyanga bani ufise ingeso ndiko ndakuraba uri umuntu mubi ngaho ntiwotsi nziba jewe aho ntiwotsi nzibe aho ntiwotsi je nzibishasha nyamuje wana mukanga agasha ziba Jesu icambere umenye wewe turandikwa mu komine ivyo ntivyunzaniye aha ntiturandikwa mu komine ndi ngaha rero nzubona ndi ngaha munzu urazi yuko nkaho umeze nk'umumaraya wewe jewe ahubwo ni uri ndaya utahari rya joro umeze nk'umumaraya ahubwo ni uri ndaya mbiwa utahari rya joro hari umunsi jura uraza ntusange ngaha jewe ntijugira uko kanunzu nzinusu umviriza kwanza ubu ngomba mparure 3 urabona ukunyene wambaye urabona ukunyene wambaye genda wambaye nibikunda urabona ukunyene wambaye urabona uko wambaye ahubwo ndabe kunera urujana nibikunda uraje jari vuba jenda ndakuda kumene jewe kima ndakwica kinga biteguye kima bari muri jaja twijajariki urazi yuko je naho nari kukumwe warufashe kubitejewe unzi ntusontozi je nazizi karate amezi 3 kandi byarafashije ahubwo mbere ko bitanguye uko bisa ndakubise ndigira ndabona ibintu byo nk'ahantu Hamasame mutubabarire kuba twabatumye ko kandi ngaha mu rugo iwacu by'ukuri dushobora kuba twabagoye kubera ko ni kenshi twama tubarondera tubatuma ko ngo muze hano mu rugo kugira ngo tugire ico dufashanyije ubuheruka urazi ko twaganiriye tukavugana na mama ahubwira ko akugabiye irya parcelle ariko irya parcelle ko biri kose umugabo wanje yarafise mu ruhande rumwe n'urugero ruhande nyine twa tuguhaye kana ko ari parcelle nini kubwiyo mpamvu hari ikintu twashaka udukorere kugira ngo iyo parcelle ushobore kuyegukana urezi neza ko umugabo wanje yagaragaje ko mbabaza kandi nibyo ndazi ko bizi kuko muri inshuti muri abagenzi muramana muganira byinshi munasangiye n'ibitari bike byose ndazi ko bizi ariko kuba kumbabaza nibisanzwe kuko isi niko imeze niko yubatswe hariho kubabazanya hariho kunezerezana mu buzima niko byama bigenda ako twihoje cavuga ati umuntu yobara nkoreye ikibi nka kijyanye akambabaza bigeze hiyo hose gute twoshobora kubiherana turaba nk'umuryango utavuga ati ibyo ntitushobora kubyihanganira bifuke ko natwe tugira ikintu tumukoreye ishobora kumubabaza mu buzima bwiwe tone twebwe ubwacu nitwo bishobora cyaduhitamo wewe nyene nk'inshuti yiwe hagufi kugira ngo tukugabire irya parcelle yose nuko wogira icyo ukoze ku buzima bwiwe nawe akababara akumva ko kubabaza abandi iyo bimushikiye nawe bibabaza kandi cyane ndadushobora kuba bibaza ati kora iki ari uje ndiko ndabivuga navuze ati shobora kubikubwira jenyene ukabona yuko ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu najyanye na mama hano kugira ngo tubikubwirire hamwe bumve ko ari ibintu twicaye nk'umuryango tukabyiga ko kugira ngo tugire icyo tumukoreye umusanzu ni wowe gusa ukwiye kutubwira ko bikunda hama natwe tukamusinyira ntaratazi kanya geretse ko nakunda gutahura none mushaka ndamukorera ikintu cyamake Samu icyo wamukorera twe twaramaze kugitegura ari hamwe wo twemerera gusa turaguha kandi nyimba uca hejuru ku rupangu nyimba ugira gute niwe ubimenye ariko icyo kintu ukidukorera nyimba ubitwemereye tubwire tuguha ako kantu uzokoresha kandi ibyo si ibintu bigoye ni uguhengera mu gatondo ka kare ataranavyuka ukagenda ukamemega imbere y'umuryango kugira ngo aze kuhaca mu gatondo agiye ku kazi hama ibisigaye twebwe turabizi bizoba nta kibazo na kimwe bizoba ari gutwaza wamaze gukora akazi kawe hama ukarengana nta bindi
ntube gusa ari umuti wo kumwica. utubwiye ngo ni ugukora akazi kawe hama ibisige twe tuzovyemenyera ibizoba maka tukubwire n'ibizoba oya Mama ngira ndabikore ku bwawe. Murakoze nzanire umuti. Murakoze cyane mama, akazi nzogakora kuri kwanyu.